Reka tubaramutse mwebwe mwese bakunzi ba PAEEJ aho muri hose muraho murakomeye. Uyu munsi twabazaniye umwe mu barongoye koperative yitunganiriza imigambi, koperative kandi ifise imigambi muri PAEEJ. Kwigenekerezo rya 11 gushika 13 kuno kwezi kwa gatatu, PAEEJ yaratunganije inyigisho ku makoperative asanzwe yaratanze imigambi yabo kugira ngo babigishe byinshi uko bokwitwara aho bazohabwa uburyo kugira ngo bashobore kurangura imigambi. Rero turi kumwe n'umwe mu barongoye koperative yitwa Tubeho Neza mu gufashanya, n'umwe mu bashoboye guseruka ariko twamutumye ko kugira ngo abashe kutubwira byinshi mu byo bashoboye kuronka mu nyigisho. Reka ndamuramutse, muraho mumeze neza? Turaho tumeze neza, turakomeye. Ego kumbure rero abariko baratwumviriza baradukurikirana baravuga ati uyu turi kumwe ninde, amazina yiwe? Cyambere cyo cyambere ntanguye gushima Imana kubona mwanyakiriye kuno munsi muri PC TV International TV. Hama ku mazina yiwanje banyitwa Ntakarutimana Balthazar. Balthazari, usanzwe urongoye iki? Ndi umwe mu barongoye koperative Tubeho mu gufashanya, nkaba nsanzwe ndi president wabo. Kumbure iyo koperative iracari nshasha ntiramenyekana cyane, uwo tubwira mu ncamake ikora ibiki, ikorera hehe? Koperative yacu isanzwe ikora mu Rumonge. Akaba ari koperative yo gushona, yungunganya mu gushona. Mushona impuzu zonyene? Dushona impuzu, amashati, amapana, amakoti, eka ubwoko bwose bw'impuzu wipfuza twagushonera cyane gose. Dukunze kubona amakoperative menshi abakozi ari abasanzwe arabanywanyi, mwebwe n'abanywanyi canke n'abakozi bo ku ruhande? Twebwe abakozi dusanzwe dukoresha n'abakozi dusanzwe turi kumwe, ariko ntibararonka uburyo bukwiye kugira ngo tube kumwe, ariko baravyifuza cyane ko twoba kumwe kubera nabo bashaka yuko bogira iterambere. Ego. Iyo koperative ishinga umugambi hari ico uje gufasha mu iterambere, kumbure hari ikibazo kiri muri community mu kibano, kuki mwahisemo amashakoshi? Niko mwabonye yuko kumbure mu ntara ya Rumonge ati amashakoshi bafise? Murakoze cyane. Uko koperative itunganijwe twaravyumviye, twaja hamwe turavuga ati reka turabe ikintu twokora nka twebwe abajene kugira ngo turakuntu twokwiteza imbere, turwanye ubunebwe. Turaja hamwe turagira inama, turakotiza imitahe, turatangura. Rero aho tugeze si ku rugero runini cyane, ariko turashima Imana. Ego ku kijanye n'amashakoshi twashatse kugira ngo dufashe abanyeshure, abenegihugu kugira ngo bagure ibintu babikuye hafi kandi ku giciro ciza cyane gose kiri hagufi, kuko azi ko amashakoshi menshi usanga ava hanze, ariko twebwe ishakoshi zacu usanga ziri kwibeye intoyi, hariho y'ibihumbi 10, 15, 20 kugezaho. Mu kwezi kw'indwi mu gihe abanyeshuri bari mu buruhuko turabonye amashakoshi muvuga yuko mukora, ariko kandi hariko akabirya, hariko izina ry'umuntu. Kubera iki mwimvira ico cye? Twase dukora ibintu abantu batamenyereye, kubera amashakoshi keshi araza cyangwa benshi barayakora, ariko twebwe twafise akantu k'akabirya, kuko iyo umwana wawe aje gushonesha ishakoshi cyangwa uje kumushoneshereza wewe, turashirako n'izina ryiwe. Nimba witwa izina kanaka turashirako inyuma kugira ngo abantu bashirizeho kubona ubumenyi dusanzwe dufise. Canke ni kugira ngo ntibazoye mwibe? Nivyo birimwo kubera abanyeshuri tubona tujya n'umwana we wanje. Neza cyane. Ego. Kumbure nyimba atari banga, musanzwe muri bangahe? Dusanzwe turi 18 muri koperative yacu. Ego. Muba mumaze nk'igihe kingana gute? Twahereye mu 2022 kugeza ubu. Umva n'imyaka 2. Ego. Kugira rero mutanguza umugambi, murawutanguje, mugire n'icyumviro cyo kuja muri PAEEJ, hoho byagenze gute? Bariyumviye tuvuga ati uburyo dufise ni buke,
reka twiyumvire ukuntu tushobora kuronka uburyo bwagutse kugira ngo umugambi wacu waguke cyane, kugira n'abandi tushobore kubaronsa akazi, tushe mu zindi ntara, tugire urundi ruganda, kugira ngo abajene benshi baronke akazi, kubona yuko ubu ubuzima tubayemwo bisaba kwiyungunganya. Rero tumaze kubibona, twumva ikigo PAEEJ yuko ishobora gufasha ugwaruka kugira ngo kubaronsa ingurane, niho twiyumvira turaja hamwe umuntu yandika umugambi wacu turawushikiriza muri PAEEJ. uwo mugambi nyene wo gukora amashakoshi. Ego. Kwigenekerezo rero rya 11/13 mu ntara ya Gitega no kwezi nyene, PAEEJ yaratunganije inyigisho ku makoperative, yatanze imigambi muri iryo shira hamwe kugira ngo bazobahe amafaranga kuyo basavye, ariko kandi bategerezwa kuronka inyigisho. Wewe waraserutse userukiye ishira hamwe koperative yanyu, tubeho neza. Mbega tubwire byagenze gute, inyigisho zari zimeze gute mu ncamake? Murakoze cyane. Ego, ubwo butumiye narabwitavye uko barampamagaye, nditabira ndaseruka, nka president arongoye koperative twenza mu gufashanya. Twaje muri izo nyigisho zarishimikiye hanini ku gutunganya neza ubutunzi bw'amafaranga mu gihe amafaranga uyaronkejwe, uko uwo yashobora kuyakoresha. Kubw'ivyo rero twarize ibitari bike cyane gose, bivanye nuko uburyo buri mu gusohoka twasavye kandi batwemereye. Rero twarize yuko amafaranga ashitse, nukugira ngo tugura ibikoresho, twagura akarere, amafaranga ukuntu twakoresha, abakozi tukaza turabakontorora, turaba ivyinjira n'ibisohoka ko bakoze. Amashiramwe menshi, amakoperative menshi duheruka bayaha ingurane, ukumva kabiri ngo basambutse, amafaranga bayariye kana yarariye amafaranga. Ico kibazo cyo ntaco kibabwiye ko batwigisha ibitari bike, kubera ingurane burya n'ikintu kigoye, kuko mwese bisaba muwe muhuza muri koperative. Rero iyo ingurane ishitse haraba inama kugira ngo uburyo bwatanzwe ukuntu twoshobora kubukoresha. Rero kubw'ivyo rero batwigije yuko dukwiye kuba amagabo, twese tukavyumva kumwe. Iyo ingurane ije tukamenya ukuntu tuyikoresha kugira ngo dushobore kwiyungunganya mu migambi yacu dusanzwe dukora. Ego. None bababwiye yuko amafaranga bazobahajarira cene banga. Urumva amafaranga ntamenya umunsi, ariko ku munsi n'umwanya, umunsi n'isaha tuzobona shika. Ego. Bishitse rero mwebwe bakayabaha nka koperative tubeho neza mu gufashanya, mwavuze yuko umugambi muzoshira imbere ari umugambi wo gukora amashakoshi, muri baza yuko muzoronka isoko? Byose birapanze. Ego, twarabize ku rutonde, byose birapanze, igisigaye n'uburyo kugira ngo gusa tubandanye dukora, twagura akarero uruganda rwacu rutera imbere. Ego. Kuva rero mutangwe mu myaka 2 iheze, murabona hariho akarusho? Harimo akarusho kenshi cyane, kuko abahora bicara batagira ico bakora, ubu tubisana twigejeje. Ego. Kuki mwashimye kwishira mu Rumonge? Twaravye ati reka duteze imbere intara yiwacu kwanza Rumonge. Ego, kugira ngo turonke ubumenyi, turonke uko twoshobora kubaho. Ushatse kuvuga yuko abarigize benshi ari abanyarumonge? Ego. Ego, tubanyarumonge. Abanyabujumbura muri bangahe? Abanyabujumbura ntabo. Oya. Rumonge nimwe mu ntara yegereye ikiyaga ca Tanganyika. Ego. Kumbure bari kwibaza ati mwari kuhashira tubye nka beach cyanye mukaroba amafi. Ciciyumviro cyo nta muntu yigeze aciyumvira. Oya, twiyumviye ikigo PAEEJ, kuko sanzwe gifasha ugwaruka mu gutanga ingurane. Nuko mvuga yuko intara ya Rumonge yegereye ikiyaga Tanganyika, kumbure mu migambi mwe kuvuga ati hano hantu hashire nk'ama beach canke tuje mu burovyi,
ibintu nk'ibi. Oya. Mm. Twe twariyumviye ikintu twokora tuvuga ati reka dukore umwuga wo gushona. Kuko Ubu rero ibikoresho birahari birakwiye. ibikoresho dufise bike tuvuga yuko twoshigikirwa kugira ngo tugure ibikoresho byinshi kugira abajene benshi baronka akazi batagira akazi ariko bafise impano y'umwuga. Yego Abarigize rero barabona yuko hari ikintu kizovamwo. yego urayibona kuko imbono yacu twayibona. Yego imbere ni heza. Ni heza cyane. Yego Bishitse ivyo mwari mwiteze ntibibe muca mukora iki? imbere ko dushaka gutera imbere dushimbire guhomba. Oya kuko byose biva mu gusenga no kwizera kandi ugakoresha n'inguvu. Yego PAEEJ yama itegura amahiganwa atandukanye, amakoperative canke umuntu wese afise umugambi akawushikana ukaja mu ihiganwa n'iyindi migambi. Mwebwe muramaze gutanga imigambi yanyu ikaja mu mahiganwa nkajya akomakomeye cyane gose. None bipfira he kubona imbere? Ubushize twagiye mu higanwa ryo guhiganwa hari kuri Serumonge na RTB niho yari iri radio nkuru y'igihugu. Yego twaraserutse dusekana byose dukora amashakoshi babona impano yacu dufise babona yuko ishakoshi nziza cyane. Rero turacarindiriye ngo amahiganwa acabandanya. Yego murafise ibyizigiro yuko kumbure muzoshikana ku rwego rw'igihugu. Yego twavuze ibyizigiro cyane gose kubera cyo twabaye abambere. Yego mu ntara yose ya Rumonge. Yego kuko habonetse yuko twari dukora amasakoshi meza kandi nta wundi muntu yigeze abamwo twabaye abambere gusa. Nka uri president rero wa koperative umugambi wanyu ni wamara gushika imbere ukagera n'umwimbo mwiza urabona igihugu naco kizokunguka gute? Igihugu kizokunguka cyane ko turariha amakori. Yego amatagisi yose turariha. Yego kumbure no gutanga ubuzi ku bandi. Yego byose birimwo. Rero nk'ugomba kwinjira. Yego vyegenda gute? Ugomba kwinjira uratwegera hanyuma twakubwira ukuntu ushaka kwinjira muri koperative yacu uri 200 gusa. Yego kugira ngo bumunwanyi wacu tuje mu bikorwa twese tuvyumva kumwe. Yego kumbure rero reka ndagushimire cyane batazaye nakaruta Imana. Nizira yuko kumbure ibindi navyo tuzobiraba amafaranga yamaze gushika kugira ngo turabe aho ibikorwa byanyu muzoba mubigejeje. Yego makoze cyane. Yego kandi bashimiye cyane kubona mwantumiye muri kimenyesha makuru cyane cha PSTV International TV. Ndabashimiye cyane gose mu mbese bahezagire. Ego utararangiza igice cyanyuma c'ishure kiregereje buca baja mu buruhuko vuba. Abifuza kugura amashakoshi boba sanga gute amanimero amakomande mbere wobwira abariko baradukurikira? Turafise twebwe dukora mu Rumonge intara ya Rumonge commune Rumonge zone ni centre libre aho bitwa mu Kiswahili ibarabara ry'indwi niho bazodusanga. Inimero yanje naho bayikeneye kugira ngo ukeneye ishakoshi nziza ndetse no gushonesha impuzu zigezweho kuko dufise abafundi bashona cyane kandi bafise ubumenyi bwinshi. Nimero yanje ni 32 16 34 84 62 16 34 84. Reka rero tugushimire cyane nshimira nabo namwe mwese muradukurikira muri kumwe na Moses Angelo. Bye bye.